amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ni cya 17 umurongo wa 18 aca dushirira ko n'ibyakozwe n'intumwa 20 ku murongo wa 24. Haravuga ngo nkuko wantumye mu isi niko nanje nabatumye mu isi. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 24 havuga ngo ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Haleluya. Turasomye amajambo y'Imana. Ayo majambo y'Imana yavuze ngo nkuko data yantumye niko nanje ndabatumye. Ubu ni Yesu yari karavuga kandi ryari sengesho ariko arasenga muri kino gice cya 17 asengera biwe, asengera abo yahawe, asengera abigishwa. Ariko rero narakunze Yesu niyasengeye abigishwa gusa, nisanze nanje yaransengeye, ndasanga nawe yaragusengeye. Muri kiriya gihe nyene cya Yesu yaradusengeye, basha tumukomera amashi menshi, yaradusengeye. Nkundira rero ndakubwire ko utari hano ku isi kubw'igihamana. Nuri hano ku isi kubw'igihamana cyangwa novuga giturumbuka ngo urahari giturumbuka. Oya, uhari kubw'umugambi w'Imana, uhari kuko Yesu yabigombye, uhari kuko Yesu yabiteguye. Aravuga ngo Silivera arabaho kubw'umugambi wanje, aravuga ngo Dorothea arabaho kubw'umugambi wanje, aravuga ngo Maria arabaho kubw'umugambi wanje, aravuga ngo Denise arabaho kubw'umugambi wanje. Haleluya. Nituhari kubw'igihamana, turiho kubw'umugambi w'Imana, turiho kugira dushitsi c'Imana iyaturemeye. Haleluya. Haleluya. Kandi ndashima Imana cyane. Imana iracari kirakora muri jewe, iracari kirakora muri wewe. Yesu niwe bahagurukiye igihe yarahejeje guhagurutsa cya kimuga cyari kimaze imyaka 38 kiri ku kidengeri Betesida. Hanyuma arakibwira ngo ikorera inderuzo yawe wisubirire mu muryango. Cya kimuga cikorera inderuzo yaco kirigira. Hanyuma kigiye abayuda barashavura, batangura kumuhagurukira bidodomba. We urinde ushobora kubwira umuntu ngo yikorera inderuzo atahe? Hanyuma kandi ari ku munsi w'isabato. Yesu arabishura ijambo arababwira ngo data arakora nanje ndakora. Haleluya. Data wa twese ari ku kivi n'uru munsi, na Yesu ari ku kivi, ariko natwe aba Kristo turi ku kivi mu izina rya Yesu Kristo. Yaturemeye rero gukora, arifuza cyane kwico yaturemeye, kwico Kristo yari karakora akiri mu mubiri, akagikora akiri mu mubiri. Arifuza ko natwe tubikora nk'umubiri wa Kristo, nk'ishengero. Haleluya. Burya Imana iravyifuza, kandi na Yesu Kristo arifuza ko dukora igikorwa yasize adutumye gukora. Haleluya. Hari igikorwa twatumwe mubera, hari igikorwa dukora mubera nk'uko mpagaze hano, ariko hariho n'ikindi gikorwa dutegerezwa gukora hanze ya hano, hanze y'iri shengero, hariya mu isi, hariya mu banyamahanga, hariya mu bataramenya Kristo. Hariho igikorwa jewe nawe dutegerezwa gukora. Hano mu rusengero turahakomerezwa, hano mu rusengero tuhigishirizwa kwitondera ivyo Kristo yatugeze. Ariko hanze tugenda kuvuga ubutumwa bwiza, tugenda gushingira intahe Kristo. Haleluya. Usomye ha mu Bikorosayi niho Pawulo yavuze igikorwa twahawe 1:24 na 25 haravuga ngo none nezerewe
nezererewe amagorwa yanje yo ku bwanyu. Pawulo yaragira amagorwa ku bw'abera, agakubitwa ku bw'abera, ku bw'amashengero yari yaravyaje ubutumwa bwiza, kandi byasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, ku bw'umubiri wiwe niwo shengero. Haleluya. Yaremeye vyose. Pawulo aremera vyose, arababazwa, ashitsa amarushwa Kristo atashikanye ko kubera yaciye yitahira kwa data. Pawulo avuga ngo nanje ndiko ndayashitsa kubw'abera, kubw'umubiri wa Kristo ari ryo shengero. 25 havuga ngo iryo nacikiye umukozi, nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe, kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana rishitse. Haleluya. Pawulo yariko aratubwira yuko yahawe igikorwa cyo kugaburira abera, umukozi w'abera, umukozi wa bene data, ngo abagaburire ibikwiriye kandi akwize ubutumwa bwiza bushitse. Haleluya. Haleluya. Icyo twatumwe ku batarakizwa canke hariya mw'isi ni ukuvuga ubutumwa bwiza hamwe no gushingira intahe ibikorwa bitangaje Kristo yakoze, ivyo amaze gukora mu bugingo bwacu tukabishingira intahe. Nangira ndababwire yuko iki cyo kuvuga ubutumwa bwiza ni cyanyuma mu ntumbero zitanu Imana yaremeye wewe, yandemeye jewe. Igitumye uriho hariho ibintu bitanu Yesu agomba kushitsa. Igitumye uriho ivyo bintu bitanu utabishikije bizomubabaza cyane. Icambere no gushima Imana, kuyihesha icubahiro, kuyitazira, kuyihimbaza, ubusabane hamwe nayo, kuyikunda kandi murazi ko ari ryo bwirizwa rikuru. Nico cyambere Imana yarakuremeye kuyishima. Uri mu rusengero, utari mu rusengero, uri mu cyumba cyawe, ushitse icyo Imana yakuremeye cyambere cyo kuyishima, cyo kuyiha icubahiro, cyo kuyihimbaza, ukayikunda gose, ukumva yuko mu matanye nayo. Ikigira kabiri yakuremeye, nibwirizwa rya kabiri rikurikira, gukunda bene data, ubusabane na bene data, kwifatanya na bene data. Umaze kwifatanya n'Imana ucugaruka wifatanye na bene data, ubakunde. Haleluya. Ikigira gatatu nukurondera gukuza impwemu yawe, gukuza ubuzima bw'impwemu. Icyo nacyo biri mu byo Imana yakuremeye, ukuza ubuzima bw'impwemu. Kubera Imana dusenga ari impwemu, nawe utabaye uw'impwemu nuzoyisenga ngo bigire icyo bimara, nibizogira ikimazi. Ukwiye kuba uw'impwemu, kuza ubuzima bw'impwemu, umenye ukuntu mugendana n'iyo Mana y'impwemu, umenye ukuntu muganira n'iyo Mana y'impwemu. Umaze gukuza ubuzima bw'impwemu, ivyo bica bituma uganira n'Imana mu buryo bw'impwemu, Imana nayo ikaryoherwa. Haleluya. Ikigira kane no gukora. Imana yarakuremeye gukora, ukorere bene data, ukorere Imana, ukore kugira ngo uronke n'ibigutunga. Gukora. Imana niyaturemeye kuba abanebwe, Imana niyaturemeye kuryama gusa, oya. Nico gituma yaremye ijoro ngo turyame turuhuke, hanyuma ku murango duce tugenda ku kivi, duce tujya gukora, kuko na data arakora na Yesu arakora, natwe dutegerezwa gukora. Haleluya. Ikigira gatanu rero ni rya tegeko rikuru Yesu yadusigira ryo kugenda kuvuga ubutumwa bwiza. Burya mu ntumbero Imana yakuremeye rero, mu ntumbero Imana yakuremeye harimwo kuvuga ubutumwa bwiza. Woba wicayaho utaravuga, ata muntu n'umurazana kuri Kristo, ariko umenye yuko mu vy'Imana yakuremeye harimwo kuzana abantu kuri Kristo. Haleluya. Haleluya. Turaba missionnaire, abamisiyonere mu gikorwa cy'Imana. Usomye
usomye insiguro ya mission ryavuye ngo murivuga ry'ikilatini rivuga ngo envoyer. Rero turi abamisiyoneri, turi abarungitswe. Haleluya, turi abarungitswe. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma yavuze ngo nk'uko data yantumye nanje niko ndabatumye, ndabarungitse, muri abamisiyoneri. Mugabo yaturungitse mu isi kuvuga, gushishikara igikorwa yakoze. Haleluya. Uri umukristo rero bisigura yuko uri watumwe mu isi. Haleluya. Ndakunda Yesu. Yesu yarazi icyatumye Imana imurungika, yarabimenye neza, arabitahura icyatumye Imana imurungika, yarabizi neza. Misiyo yiwe mu isi Yesu yarayizi. Haleluya. None wewe urazi misiyo Imana yaguhaye? Urazi misiyo Imana yaguhaye muri ino si? Yesu ku myaka 12 yari amaze gutahura igikorwa Imana yamutumye gukora, misiyo Imana yamuhaye mu isi. Se na nyina nk'uko umugenzo wabo wari uri wo kuduga i Yerusalemu rimwe mu mwaka gushikana ibimazi, baragiye barashikana ibimazi na Yesu bajanye. Icyo gihe yari afise imyaka 12. Bagezeyo barashikana ibimazi, hagira ko bataha, ariko Yesu wewe atayisigarira hamwe n'abigisha, bana hamwe n'abigisha abariko barigisha. Yarazi cyamuzanye ko yazanywe no kwigisha, acaja kwifatanya n'abigisha. Wewe ntuzi cyakuzanye, wifatanya n'abataribo, wifatanya n'abataribo. Nimba uzi misiyo yakuzanye, ni wifatanye n'abavre, ni wifatanye n'abazi misiyo yabazanye, niho bizokunda ukabishishikara. Aca yigumirayo. Bageze mu nzira abavyeyi barakanguka bati ka gahungu Yesu nituri kumwe. Basubira inyuma bibaza ngo ari mwigugu ry'abantu, bagenda bararaba, barasubira inyuma bati ndabagera i Yerusalemu bataramubona. Bararondeza baca basanga yicariye mu bigisha. Muri Luka 2:49 hanyuma nyina wiwe yaravuze ati Yesu mwananje, uraza aho twakurondereye tukakubura. Yesu acarababaza ati niki cyabateye kundondera? Murumva iyo nyisho, niki cyabateye kundondera? Mwandonderera iki? Erega mu yandi majambo mwebwe nimuzi ivyo ndimwo. Niki cyabateye kundondera? Ni mwari muzi yuko nkwiye kuba mu nzu kwa data? Ni mwari muzi yuko nkwiye nanje kuba mu nzu kwa data nkazohinduka umwigisha? Icyo nicyo cyari cyamuzanye. Haleluya. Nicyo gituma rero mu buzima bwiwe Yesu niyigeza yayata, nta mwanya wo gutakaza yarafise, kuko yarazi misiyo yamuzanye, akamenya ko afise igihe gito, akumva yuko ategerezwa gukerebuka. Nta mwanya yatakaje. Ndabasavye bene data, burya na twebwe dufise igihe gito. Dufise igihe gito havumbaza ngo wibaza ko ari ryari ngo navyo nzi, ariko icyo nzi ni kimwe, jewe mfise igihe gito, nawe ufise igihe gito. Ugira witeguriye kumara imyaka 300, witeguriye kumara imyaka 200, n'ijana sindabizi neza kuzoyishikana. Dufise igihe gito, urupfu ruraturindiriye. Si ibyo gusa, Yesu ashobora kuza, ntawuzi umunsi n'isaha. Dufise igihe gito, tureke gutakaza umwanya, tureke kwanjanjwa, tureke gusamazwa n'amatelefone, tureke gusamazwa n'abagenzi, tureke gusamazwa n'abantu batazi icyabazanye. Wewe nimbuzi misiyo yakuzanye, itumye uri ngaha utapfuye, warazigamwe, ndakwinginze ntusamare, ureke gutakaza umwanya. Niko na Yesu yarabayeho. Haleluya. Ubu Yesu rero yaraduganywe mu ijuru, ubu ni twebwe igikorwa. Dutegerezwa gushishikara igikorwa Yesu aho yakigejeje, dutegerezwa gushishikara. Nico gituma aduze.
yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo muzohabwa ubushobozi burya. Yabanje kubabwira ngo mugume i Yerusalemu nimuveho, aca arababwira ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazamo, hanyuma muzoca muba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, no gushika ku mpera z'isi. Haleluya! No gushika ku mpera z'isi. Apana mu Burundi gusa, oya, no muri Kongo, no mu Rwanda, no muri Tanzania, tukarengana aharenza aho twogenda n'imodoka tugashika kure. Nukuvuga ngo ubu bushobozi yabarungikiye, mbega twaraburonse canke ntitwaburonse? Mpwemu Yera uramufise canke ntumufise? Burya natwe Mpwemu Yera ari muri twebwe. Aba yabavugira ngo muzohabwa ubushobozi kugira bashobore guhabwa kurinduka, bashobore guhabwa gushira amanga. Burya hiyo mwisi kugira ujeyo ntuhave bibaza ngo ibiteye ubwoba ntibiriyo, bonye n'ubwabo baragutera ubwoba, akakubwira ngo we peti, ibyo uje kumbwira nibiki we, agatangura kukuraba, araba ico kirato wambaye, akaraba impuzu, uraba kwanza iyo mpuzu wambaye, akaraba ibintu vyose, kwanza wewe ntiwize, akarondera ibi vyitwazo vyose. Ariko Mpwemu Yera ari muri twebwe, duhabwa kurinduka. Haleluya! Duhabwa ubushizi bw'amanga, tukagenda tugahangara abahambaye, tugahangara boroshe, tubabwira inkuru nziza, atari kubashira kw'isoni, ariko tubabwira inkuru nziza ya Yesu Kristo, tubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Haleluya! Haleluya! Iki gikorwa Kristo yadutumye kirakomeye. Ababigishwa iyo batemera kugenda, nagira ndakubwire yuko nitwari gushikirwa n'ubutumwa bwiza, nitwari gupfa twashikiriwe. Ariko barahagurutse baragenda, bararuha, baravuga, barabwira abana bo baragenda nyene. Iyo batagenda, nawe utagiye, hariho abatazoshikirwa. Ibi bintu vyo Yesu, iki gikorwa yadutumye kirakomeye. Ushima gikomeye, aba bavuga butumwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana bose barabivuzeko. Duhere muri Matayo 28:19, yaravuze ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Apana kubahindura abakristo, oya, abigishwa. Abakristo nibandarisizaho, ariko abigishwa bashira mu ngiro ivyo umwigisha yababwiye. Abigishwa bagera ikirenge mu cy'umwigisha, mubahindure bose kuba abigishwa. Hepfo haravuga ngo mubigishe no kwitondera ivyo nabageze. Mariko nawe yaravuze ngo 16:15, nawe yarabivuze ko ntitwogenda tutabisomye. Nawe yaravuze ngo nimugende, uwo yari Kristo, nimugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mu bihugu vyose, duhereye iwacu, tubwira abaremwe bose, abahumeka, ntibavuze abato, ntibavuze abaki, oya, bose ubutumwa bwiza. Luka nawe yaravyanditseko 24:47, mu nkundire ceshikana ku 49, aravuga ngo kandi yuko kwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose, uhereye i Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo. 49, umve ngira barungikire ico data yasezeranye, wa Mpwemu Yera. Acira babwira ngo nimugume mu gisagara kugezaho muzokwambikirwa ubushobozi. Mpwemu Yera twaramuhawe, nawe yabanje kubaha ubwo bushobozi, abarungikira Mpwemu Yera. Murabizi imbere yuko baronka Mpwemu Yera bari batunye mu cyumba cyo hejuru, nta wakakaza, bariko barasenga gusa nyene, basenga kandi nibaza bari bafise n'ubwoba basenga. Ariko muravyibuka bamaze kuronka Mpwemu Yera, yoyoyo baciye bahaguruka baragenda,
biyaciye bihereza igisagara i Yerusalemu batangura kuvuga ubutumwa bwiza 3,000 ku munsi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Baragenda barengana i Yerusalemu, bagenda i Yudaya nk'uko babwiwe, bashika i Samariya nk'uko babwiwe, n'ahandi bahora banenana barashikayo bababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, abantu barakizwa, abantu barihana. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko bagiye, ko bemeye kugenda. Yohana 20:21 yaravuze ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe, nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ivyo abahumekerako ati nimwakire mpemu yera. Niyigeze abarungika bonyene, niyigeze. Nariya muri Matayo yaravuze ngumve nzoba ndi kumwe namwe. Uretse ko mpemu yera ari muri twebwe na Kristo burya iyo turi muri kino gikogwa aba ari ozaga ari kararaba uko biriko biragenda, agumana natwe. Haleluya. Ibyo Yesu yakoze ari mu mubiri dutegerezwa kubibandanya nk'umubiri wa Kristo. Ndabisubiremo, tubibandanye nk'umubiri wa Kristo, tubikore nk'umubiri wa Kristo. Erega tutabikoze tuzoba tutari umubiri wiwe. Haleluya. Haleluya. Imana yariyujuje natwe biciye muri Kristo Yesu. Murabizi ko twari twaratandukanye nayo, hanyuma yiyuzuza natwe biciye muri Kristo Yesu, yongera kutugarukako, turanywana nayo. Hanyuma acaduha igikogwa cyo kuvuga, cyo kugabura ivy'umwuzuzo, cyo kuvuga ubutumwa bwiza, cyo kurekonsiliya abandi bantu batarabarekonsiliye n'Imana. Nukuvuga turaba ministre ba reconciliation. Ubwo bushikiranganje nimba ngahatabuhari, jewe ndi ministre wa reconciliation biciye mu butumwa bwiza. Ariko si jewe gusa, na wewe uri ministre wa reconciliation. Haleluya. Tureconcilia en premier lieu abantu n'Imana. Imbere y'ibindi byose tubareconcilia n'Imana abatandukanye nayo, nkuko natwe twari twaratandukanye nayo. Imana iratwiyuzuza. Ibyo urabisoma mu cete kigira 2 Paulo yandikiye Abikorinto 5:18. Arababwira ngo ariko ivyo byose biva ku Mana. Ibyo byose nimba dushobora kuvuga ubutumwa bwiza biva ku Mana, nimba dushobora kubwira abantu ubutumwa bwiza nabo bagahindukirira Imana bakireconcilia nayo, biva ku Mana yatwiyujuje ku bwa Kristo. Hanyuma ikiduha igikogwa cyo kugabura umwuzuzo. Uyu mwuzuzo niyo ministere ya reconciliation. Haleluya. Haleluya. Bashikiranganje ndabagenye muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu. Mugabo sicenda ntanguye kubagena, ndabibibukije vraiment samahani, ndabibibukije ko muri abashikiranganje ba reconciliation. Ni Yesu yabagenye, muri kuri dekre ya Yesu, muri kuri dekre ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana irifuza yuko abantu yaremye mu ishusho ryayo babohoka. Irifuza ko abantu yaremye mu ishusho ryayo bava mu buja bwa Satani. Imana irifuza ko abantu yaremye mu ishusho ryayo batabandanya kuba baja ba wa mwansi, ariko irifuza yuko baba bidegemvya muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Irifuza ko baba bidegemvya, hanyuma bakaza bakuzura n'Imana. Umuntu amaze kwiyuzuza n'Imana nihaca atahura za ntumbero 5 Imana yamuremeye.
ugatahura burya negereza kugiranira imigenderanire n'Imana nkaba uwama ndayishima, negerezwa gukunda bene data, negerezwa kwifatanya nabo, negerezwa gukuza impwemu yanje kuko Imana ni impwemu. Sinzotahura ivy'impwemu, ubuzima bw'impwemu ntabukujije. Umuntu agaca atahura yuko ategerezwa gukora kuko udakora ntakarye, kandi si ugukora dukora ivyacu gusa, ariko dukorera na bene data, tukongera tugakorera Imana. Umuntu agatahura kandi ko ategerezwa kuba umuvugabutumwa. Burya wewe uri umuvugabutumwa, wobikora utobikora uri umuvugabutumwa. Uri umuvugabutumwa, uri umuvugabutumwa, kuko amaze kwiyuzuza natwe biciye muri Kristo, yaciye adutuma ngo nimugende. Sogo ingo umfasha agakino gatoya dukine na Sogo. Hagarara ngaha wewe, muri aka kanya Sogo ni Yesu. Sogo ni Yesu, nanje ndumwe mu ntumwa. Nigire nde? Oya nigire Petero kuko niwe yahawe ishengero. Je ndi Petero niwe yahawe ishengero, ndi ntumwa. Jewe rero Yesu arantumye. Aha rero ndagiye, ndashibutse. Mwami Yesu akira be nabo munzu Yesu ngoda gushikane Yesu. Ndiko kivi ngo nyaruka shasi byo Yesu. Turahiriwe, hariho n'abazungu. Zana umuzungu Bera, zana umuzungu. Acagenda Bera ntiwamubwiye nawe ko acaza kuzana uwundi. Nimusubire n'abasoda n'abapolisi bose barimo. Turagiye abanyuma, turagiye kuzana abanyuma. Muzana abanyuma, muzana abanyuma, muzana abanyuma. Chamu nyaruka nimubazane kwa Kristo, nimubashikane kwa Kristo. Haheze iminota ingahe mwabonye? Haheze iminota ingahe? Haheze iminota ingahe? Mwabonye uwamaze kwiyuzuza n'Imana, no kuvuga ngo biciye muri Kristo Yesu
kandi Yesu nk'uko Imana yamutumye niko nanjye yantumye, ndazana umwe nawe acaragenda arazana. Mwabonye ishengero ry'Imana, haleluya, kandi mu mwanya mutoya. Mwabonye iki gikorwa, mwakibonye. Urumva Yesu, jewe ndi intumwa zaravuze, hanyuma bo zibwiye nabo baragenda baravuga. Turashikirwa, nawe urashikirwa, twese turashikirwa, turaguka mu mwanya mutoya. Ariko uyu munsi twarahagaritse. Imana itubabarire. Mwabonye ishengero ukuntu ryuzura mu mwanya mutoya. Genda mugira uko mubazane kuri Kristo. Genda mugira uko. Abazungu barimwo, n'abazungu tuzobazana kuri Kristo. Haleluya, amashi menshi. Haleluya. Rero niyaduhamagaye ngo nyene ngo aduhamagare gusa, ariko yaraturungitse. Kuza kuri Kristo ni kimwe, ariko igice kikurikira nukugenda. Haleluya. Yatugize abambasaderi, nagiye ndamuvugira. Turabambasaderi, iyo ni indi titre yaduhaye. Turabambasaderi, haleluya. Turabambasaderi. Abambasaderi rero n'abantu baserukira ibihugu vyabo mu yandi makungu. Burya twebwe duserukira Yesu ngaha mw'isi. Hanyuma umwambasaderi azaravuga ubwiza bw'igihugu ciwe, ahamagarira abantu kuza kukiraba. Azaravuga ubwiza akazana abashitsi mu gihugu ciwe. Burya niko twategerezwa gukora, tukavuga ubwiza bw'igihugu cyacu cyo mwijuru, abantu bakakinyoteregwa, hanyuma bakagira inyota yo kuzocinjiramwo. Haleluya. Kandi tukagerageza nyene kubakwega. Uraza umwambasaderi mwiza, burya bamushima kubera bazana abashitsi mu gihugu. Akazana abashitsi, ingenzi mu gihugu, kandi akazana abakwizatunga, akazana abavuga butumwa, akazana abantu baje nyene bazanye amadolari yabo mu gihugu, kugira baje kwirabira igihugu gusa, kugira ngo ayo madolari yinjire mu gihugu. Haleluya. Ndasavye, turabambasaderi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ni turabambasaderi bagenywe n'umuntu. Oya, turabambasaderi ba Kristo. Haleluya. Mbega ubuntu butangaje, mbega iteka twagiriwe. Haleluya. Paulo arabandikira mu cete kigira 2 Korinto 5:20, arababwira ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo cya Kristo. Imana isa n'ibingingira muri mwebwe abantu. Imana iringinga abantu, mugabo biciye muri twebwe. Turabinginga mu gishingo cya Kristo, nimuze mwuzure n'Imana. Ubwo nibwo butumwa bwiza dukwiye kugenda kuvuga. Nukuri ndabinginga muze mwuzure n'Imana. Wewe ukagenda uzi kuri mu gishingo cya Kristo. Haleluya. Burya uzohura nawe arushe, aremerewe, nta kindi. Burya Imana iri kure yiwe, nta migenderanire n'Imana. Uramwinginga, ndakwinginga uze wiyuzuze n'Imana, uzogira amahoro, uzogira ituze mu mutima, uzogira umunezero. Haleluya. Abatumwe sabungere gusa, twebwe abungere aka karyo ko kuwa Mungu n'iyindi minsi dukora ca gikorwa nababwira cyo kwigisha abantu kwitondera ivyo Kristo yatugeze. Nico gikorwa dukorera inyigisho, ubutumwa bwiza nyene, mugabo nabwo nyene burimwo impanuro, burimwo gukomeza, burimwo gutera intege, burimwo no guhanura abantu kugira ngo bagende nkuko ndiko ndabikora. Ariko natwebwe abungere mubahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza turimwo. Mwese abaririmbyi, abasenzi, umuntu wese icajejwe hano, abaprotokole nimwibaze ngo biherera guprotokora. Abadiyakoni nibiherera mu budiyakoni. Oyaye, abigisha babana nibiherera mu bigisha oyaye. Saho biherera.
abantu bose yaraturungitse kugira ngo tugende kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Burya abantu bose rero bagukikuje uzobabazwa. Yesu kuko abaharura kuri wewe. Dufate urahagaze uko, canke haryuba, canke muri rya biro, canke ku ishure, canke ku kazi. Yesu abaharura kuri wewe. Abagukikuje bataramenya Kristo, apana bajya bakijijwe. Tushika ahubwo hariya ugasanga turi mu nkuru twebwe bakijijwe, turi mu nkuru sawa, kuronka karyo go gukomezanya ni vyiza. Ariko barya batarakizwa baraba jewe, baraba wewe. Iki kintu uciyumviriye ko cyane kirakomeye kandi giteye ubwoba. Baraba jewe kandi baraba wewe. Baraba wewe no wo kwigirisha navyo kwigirisha ngo wakijijwe vuba ngo biharura kuri ba Mutama Kimanuka bamaze imyaka ba Venasi ahubwo wewe ugishushe ni wewe tuziga ko uzana benshi. Ni wabonye ko kwa rugusiganwa tugenda twiruka, wewe ugishushe buryo utanavyaye ugikizwa biranakugora mu nyuma. Ugikizwa ubushushe ukeneye kuvuga amakuru ya Kristo, amahoro ufise, wumva woya partaja na muntu wese, wumva ibitangaza Imana igukoreye wo bisangira n'abantu bose. Twese nabazehe bamaze gupowa dupowe tugenda kuzana abantu bakizwa. Abadukikuje abo mu myaka yacu baraba twebwe. Rega hariho abazehe babwirwa n'abazehe nyene, hariho abajene babwirwa n'abajene nyene, hariho abantu bize babwirwa n'abize nyene. Abasoda mutegeza kubwira abasoda, abapolisi mutegeza kubwira abapolisi. Ababakikuje babazwa mwebwe. Abadandaza mwisoko ababakikuje babazwa mwebwe. Nanje ndafise abo mbazwa, nawe urafise abo ubazwa. Abo mu muryango babazwa wewe. Abo mu muryango ni wewe. Ndakwibutse ko ari wewe nta wundi, ni wewe. Rondera uko usenga, rondera uko ubigenza. Kandi nagira ndakubwire ngo birashoboka, ndagutera intege. Nimba ukijijwe abiwanyu batarakizwa birashoboka. Nakijijwe ndi umwe numwe arakizwa, mfise abantu bakaze bateye ubwoba. Nta biwanyu bari bakaze gusumba biwacu, ariko ubu hasigaye umuntu umwe gusa, umwe mu bantu 100 bari bankikuje. Rero ndaguteye intege, abiwanyu bagiye gukizwa kubera wewe, kubera babazwa wewe. Wo bikora utobikora babazwa wewe, babazwa wewe, babazwa wewe, babazwa wewe, babazwa wewe, babazwa wewe, babazwa wewe. Ezekiel 3:18 haravuga ngo ninabwira umunyakibi ntuzobura gupfa, nawe ugaheza ntumuburire canke ngo ugire ico uvuga cyo kumuburira. Umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi, ngukize ubugingo bwiwe. Uwo munyakibi azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyaguharurako. Ariko ni waburira umunyakibi ntahindukira akavyanka ngo areke inzira, ngo areke ibibi vyiwe canke ngo ave mu nzira yiwe mbi, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoburokoye ubugingo bwawe. Wiyumvire yuko wowe umaze kuvuga bakanka. Nimba waravuze bakanka nibikubazwa, nibiguharugwako. Ariko nimba utaravuga ni wewe 20. Ikindi, umugororotsi niyahindukira akareka ubugororotsi bwiwe agakora ivyo kugabitanya, nanje ngashira igitsitaza imbere yiwe, azopfa kuko utamuburiye. Azopfira mu cyaha ciwe, kandi ibikorwa vyiwe bigororotse yakoze ntazobiharugwako, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Sinzi ko mwavyumvise. Imana idufashe kandi cyane. Oya reka subiremo 20. Ikindi, umugororotsi niyahindukira akareka ubugororotsi bwiwe agakora ivyo kugabitanya, nanje ngashira ibitsitaza imbere yiwe, azopfa kuko utamuburiye.
aha tutumwe kuri babandi basubiye inyuma. Uwuzi mwene data yahoze hano wibuka ari hafi yawe ari muri quartier uzomubazwa utamuburiye kuko utamuburiye azopfira mu cyaha ciwe kandi ibikorwa vyiwe yakoze bigororotse. Nimba umuzi imbere yari umuririmbyi wa hatari, nimba umuzi imbere yari umuvuga butumwa akomeye, nimba umuzi imbere aja kuraba abagwaye, bya bikorwa yakora imbere ni zero. Na kimwe azoharugwako, na kimwe azokwandikirwa kubera iherezo rizoba ryabaye ribi. Haleluya. Heri mwisho kuliko mwanzo. Burya tuniganira iherezo ryiza gusumba uko twatanguye. Naho banaratanguye mu muriro ntabibandanije bizoba ubusa. Nawe uzoba warazuye wapfuye hanyuma ugasubira inyuma ugakora ibibi bizoba zero. Ariko rero nimba umuzi ni devoir yawe, ni devoir yanje yo kugenda kumuburira kugira agaruke kuwuhoraho. Haleluya. Aha rero numva nobwira abantu bamwe barongoye ibisata, abantu murongoye ibisata, murongoye imigwi itandukanye yaba mito, nimba hari umuntu wo mu mugwi wawe wibuka utakibona, ni devoir yo gusubira inyuma uje kumuraba kuko yavuze ngo aha azopfira mu cyaha ciwe kandi ibikorwa vyiwe bigororotse yakoze ntazobiharugwako, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako wewe canke jewe. Abo twibuka basubiye inyuma, devoir ni yacu yo kugenda kubaburira nibanka nta kundi. Ariko jewe nzoba ncunguye ubugingo bwanje, nawe uzoba ucunguye ubugingo bwawe. Haleluya. 21. Yamara ni waburira umugororotsi, uwo mugororotsi ngo yoye gukora icyaha, nawe ntagikore nyene, ntazobura kubaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzoburokoye ubugingo bwawe. Amen. Ndakwifuriza kubaburira bemere. Ndakwifurije ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe kugira ikiganza ciza, abugiye kuburira baze bemere bakire nawe ukire. Ndakwifurije mu izina rya Yesu, abugiye kuburira basubiye inyuma baze bemere bakire nawe ukire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mu muryango wawe, mu kibano canke ku kazi, hariya kw'ishure, niwe wenyene bafise wakijijwe. Fata ko ari wewe wenyene bafise wakijijwe. Nimba hari n'uwundi mubanya kijijwe, nitwari dukwiye kumuraba. Ufate ni jewe bafise nakijijwe mu muryango, ni jewe bafise nakijijwe mu ishure, ndahicaye ni jewe bafise nakijijwe. Ugiye mu rubanza ni jewe bafise nakijijwe. Hanyuma umenye icyo uri bukore, nanje nze ndamenye icyo ndi bukore. None tutababuriye bazoburirwa nande? Yesu yaradusengeye, asengera nabo tuzobwira. Tugire kuri iryo sengesho rya Kristo. Yaradusengeye muri Yohana 17:20 aravuga ngo sinsabira abagusa, ariko nsabira n'abazonyizera kubw'ijambo ryaba, kubw'ijambo ryanje, kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryujya uzobwira. Mwabonye kagakino, sikara gakino niko twategerezwa kubikora. Tukazana abantu kuri Kristo, inkumi, misora, abapapa, abamama, abantu bose abirabure, kuko tutegerezwa gushikana hariya mu Burayi na hariya iyizuba riherera tukahashika. Haleluya. Bazokwizera gute utababwiye? Canke jeho ntababwiye? Nanje ndiko ndibwira. Abaroma 10:14 havuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawa basiguriye ivyiwe? Ni twebwe bo kubisigura.
kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe, nk'uko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ari byiza. Jewe natumwe na Yesu, nawe watumwe na Yesu. Nta kwitwaza ngo nta wagutumye. Aha turiko turashishikara igikorwa cya Yesu. Biraryoshe gutwara ubutumwa bwiza. Yesu ukuntu ari byiza kandi ari iby'igikundiro. Ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ku misozi biraryoshe, birabereye. Haleluya. Ikintu gikomeye kandi cy'agaciro wokorera umuntu nukumubwira uko yoronka amahera, uko yoronka ibihuzo byinshi, uko yokunguka mu rudandazwa. Sabwe ikintu gikomeye kandi cy'agaciro gahambaye nukubwira umuntu uko yoronka ubugingo budashira. Ubugingo budashira. Reka ndabigereranye ntanga akarorero. Fata ko ufise umuntu mukorana, ufise umuntu muvukana, ufise umuntu uzi mubana, cyangwa ufise umugenzi agwaye kansere. Murazi ko kansere iteye ubwoba, agwaye sida, na sida bugira ateye ubwoba. Hariyo n'izindi ngwara mugabo reka mvuga izo gusa kuko murabizi ko zinateye n'ubwoba. Fata ko wewe ufise umuti uyivura, urawufise mu nzu, urawufise, ukabuzi uwo muntu ari umuvukanyi cyangwa ari umubanyi cyangwa ari n'umugenzi wawe cyangwa uwo mukorana, ukaba ufise uwo muti, ukaba uzi ko uyivura bien, urabizi neza, hanyuma ukikawusha n'umuhe ngo awunywe ashobore gukira iyo kanseri cyangwa ashobore gukira iyo sida, ejo agapfa. Mbega azoharugwa kurinda kuri wewe wari ufise umuti n'umuhe? Mu yandi majambo utoca uharugwa nk'umwicanyi. Ugendana umuti mugabo n'uwuha abagwayi ngo bakire, uri umwicanyi. Kutabwira abantu ibijyanye n'iby'ubugingo budashira, tuba tubaye abica. Irakana kivuge bukebuke, tuba tubaye abica, tuba tubaye abicanyi, tuba tubaye abicanyi, kuko aba bantu tutabwiye bazopfa, bapfa urupfu rubi, baje muri gehinomu, mu muriro udashira, hamwe hazoba amarira no kujyanya insya z'amenyo. Hamwe yo nitukaba bicanyi biragahera. Kunyegeza umuntu inzira yo kuja mu ijuru kandi uyizi. Urumva wimanye umuti wa kanseri, uri umwicanyi. Ibaze kunyegeza umuntu inzira yo kuja mu ijuru, kuyimunyegeza kandi we uyizi, uyirimwo, uranezerewe wenyene, uri mu minsi mikuru. Ndiko ndaja mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, niho niteze. Umwami Yesu azoza kutujana. Azobajana nande? Hariho utarabwira. Azobajana nande? Papa asigaye, mama asigaye, abo muvukana basigaye, bagenza we basigaye, bamwe mwiganye basigaye. Basi twibuke aho Yesu yadukuye, twibuke ukuntu twari turushe, twibuke ukuntu twari turemerewe, twibuke ko atamahoro twagira, twibuke burya niwabona umuntu hirya yawe agukikuje ukabona umenga asa n'umeze neza. Erega y'abantu mubona umengo basa n'abamerewe neza, ujya shamerewe neza, urazi ibifaranga afise, urazi ibi societe afise, urazi reka afise urusosiyete mu Burundi, afise urundi muri Tanzania, afise urundi mu Buganda, afise urundi muri Zambia, afise urundi muri mbega ni muri Mozambique. Ujya amerewe neza, reka gufina, ujya amerewe neza.
urazi ikiduga giramwo, urazi ahantu haba ikiriri hariya naho nyene sinzi isanzwe ikiriri, kuko mu kiriri tuba mu nzu zimwe ikiriri naho nyene tuba mu nzu zimwe. Hariho inzu kiriri ufata urugendo kugira uzishikemo, ukaduga izo nzu, ukaduga ukakata amakorosi aho winjiye mu rupangu, uri kugenda n'imodoka kuhagenda n'amaguru n'ingorane, ukaduga makushike muri nyanzu. Hanyuma tugaca tuvuga basha bamerewe neza, nibamerewe neza namba atanzira ija mwijuru bazi ija ikiriri, bazi irija muri yeka nayo bazi nta mahoro. Ibuka basiwe ukuntu wari umerewe utaramenya Kristo, nta mahoro wamengura umuntu mwiza. Burya n'utabaye umunyavyaha ruhebwa wamengo uri mwiza, ariko umaze gukizwa ndabizi neza ko wasanze wari gipfu cyanyuma, wari umuntu mubi wa nyuma. Kandi wewe wamengo n'abantu bakuravye bakavuga uyu muntu n'umupfasoni, uyu muntu n'umugira neza, uyu muntu ariko umaze kumenya ibijanye n'ubugingo budashira, umuco umaze gushika mu bugingo bwacu, tukamurikirwa, twisanze turi babi, twisanga twasa nabi, twakora ibibi, twibaza ngo ni vyiza. Rero nabo ntuzubabone ngo wibaze ngo bamerewe neza. Babwire sha, babwire. Haleluya. Nituze rero turaraba kubiboneka ngo twibaze ngo abantu ni sawa bamerewe neza. Wapi? Inzira ni imwe gusa y'agakiza, ni muri Yesu Kristo. Inzira ni imwe gusa ija mu ijuru, ni muri Yesu Kristo. Niko byanditswe mu byakozwe n'intumwa 4 umurongo wa 12. Iki gikorwa twahawe gifise ubushobozi n'ingaruka z'ibihe bidashira. Hari ibikorwa dufise bikomeye, bikomeye ngaha mwese, bikomeye. Hari abantu bakora ibikorwa bikomeye. Wumvise ibikorwa akora, hari umuntu yari kansigurira ibikorwa akora, ibintu yize ngaha mu Burundi batazi ivyo ari karakora, ukuntu yavyanditse. Ndavuga ntuyo muntu yarize koko, arahambaye. Aho bamuhaye kubikora yarabishize mu ngiro, baravuga bati bravo, warize kabisa, baramushimira. Ariko ibi ni ivy'igihe gito, bizosigara aha nyene. Ariko ibijanye n'ivy'agakiza, n'ivy'ibihe bidashira, ibijanye n'ubutumwa bwiza, n'ivy'ibihe bidashira, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'ivy'ibihe bidashira. Haleluya. Birahambaye rero, nitubifate minenegwe. Haleluya. Turajaho tugasenga ngo turiko dusengera abafise amashirahamwe, amasosiyete ariko barakora ibikomeye, ibi bazobisigaha. Reka tubanze tubabwire Yesu bakizwe, hanyuma nibakizwa babandanye bakore ivyo bikorwa vyabo, ariko baramenye inzira y'ukuri ibajana mu ijuru. Haleluya. Baramenye inzira y'ukuri, bizoba ari vyiza. Bafise amashirahamwe akomeye barongoye, baramenye inzira y'ukuri, bariko baraja mu ijuru. Haleluya. Bizoba biryoshe cyane. Nayo kumusengera, Mana uramushoboza, Mana uramugirira neza, agira ikiganza ciza, mugabo arikaja muri Gehinomu. Ejo azopfa, bisigare biradabadangana, bisigare birono. Ibi ni ivy'akanya gato. Amashure yawe nayo y'akanya gato, n'ivy'akanya gato, ariko kumenya Yesu. Haleluya. Kumenya Yesu nibwo buzima. Kumenya Yesu n'ivy'ibihe bidashira. Kumenya Yesu n'ivy'agaciro. Kumenya Yesu birahambaye. Kumenya Yesu n'ivy'ibihe bidashira, birakomeye, birahambaye. Haleluya. Nibwo buzima kumenya Yesu, nibwo buzima. Ndabisubiyemwo, nibwo buzima. Haleluya. Nimureke tuvuge ubutumwa bwiza. Erega tuzobihembegwa. Turabikiwe ingero. Abashikanye benshi kukugororoka. Daniyeli nivyo yavuze. Niyavuze abavyaye
abavyaye abagwizatunga kubera arabagwizatunga, abavyaye abadandaza kubera abadandaza, abavyaye abavuga butumwa, abavyaye abapastori, eka nabashikanye benshi kukugororoka nibo bazokwakaka nk'inyenyeri, kandi ibihe bitazoshira rimwe gusa, sakanya gato, ibihe bitazoshira. Haleluya, haleluya. Nimuze tubikore tubinezererewe, ni igikorwa cyawe, ni igikorwa canje. Haleluya. Umwe wese muri twebwe hari umuntu ashobora gushikira, hari umuntu ashobora guhambya. Ntiyagira umuntu hano ambwira ngo nta muntu, ngo abamukikuje bose ngo barakijijwe. Hariho umuntu umwe wese muri twebwe ashobora gushikira, bivanye n'aho uba, bivanye n'ico Imana yakugize. Hariho umuntu ushobora gushikira. Ego hariho abo utoshikira ndabizi, ariko hariho umuntu ushobora gushikira. Umwe wese muri twebwe hariho umuntu ushobora gushikira. Tangura uyu munsi rero, tangura uyu munsi, urabe hirya no hino, usenge isengesho, ubaze Imana uti ninde washize mu nzira yanje, ninde washize mu nzira yanje kugira ngo ndamubwire ubutumwa bwiza, ninde washize mu nzira yanje. Mana, disponibilize imitima, kora mp'abantu, apana gusaba abantu baduha amahera. Muzana naka kubera uzi ko azoguha amahera. Oya, muzana naka, nshira akaryango, nyugururira imiryango, nshira inzira, umpe urya muntu ndamubwira ubutumwa bwiza. Ata muntu ubona wewe ako kanya, Mana shira umuntu mu nzira yanje, shobore kumubwira ubutumwa bwiza. Uvuye muhira mu gatondo, Mana uze gushira umuntu mu nzira yanje ndamubwira ubutumwa bwiza. Abo nakira muri biro, Mana bajya abantu badakijijwe mpava nakira, uze kubampa ndababwira ubutumwa bwiza. Imitima yabo yimenaguru yijanjagure. Mu masengesho dutegerezwa kugira iryo ririmwo. Mana shira umuntu mu nzira yanje ndamubwira ubutumwa bwiza. Mu nyota dutegerezwa kugira, twategerezwa kugira inyota yo kuvyara umuntu, tukamushikana kugakiza, tukamubwira amakuru ya Yesu, tukamurokorera ubuzima, tukamurokorera ubugingo. Haleluya. Ni inyota wategerezwa kugira, nanje ni inyota nategerezwa kugira. Nidushira umutima kubijanye ngo nivyo muhero w'isi, ngo nivyo kugaruka kwa Yesu, abari byo tuja guharira, tubihariremwo. Eka abigishwa bagiye kubiharira, usomye ha mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo bari bakoranye, baramubaza bati, Mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Yesu arabishura ati, si ibyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene. Na Yesu ntarimwo, n'ububasha bwiwe wenyene. Aho atarabandanya, ariko nimurindire muhabwe ubushobozi, hanyuma muke mugenda. Niyo nyishu yabahaye. Reka kuharira ngo none bizoza ryari, none ugira ugarukana ingoma, none reka ivyo si byanyu kumenya. Reka akosa akazi kanyu nimubireke, mwebwe mwiyokipe kugenda kuvuga, kubwira abantu ivy'ubutumwa bwiza. Niyo nyishu Yesu yabahaye. Na twebwe ivyo kuja kuvuga ngo aho mwavugiye ngo azoza ngo rero ngo biki, oya, ivyo si byacu. Reka turindire dukora, reka turindire tuvuga, reka turindire twagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ico nza zogaruka, ico magasanga niteguye. Ego, ico magasanga niteguye. Haleluya. Reka nsozere mvuga ngo shira umutima kuri iri tegeko rikuru Yesu yadutegetse. Shira umutima kuri iki gikorwa kidasanzwe Yesu yadusigiye, yaduhaye. Abari cushira ku mutima, Yesu nyene niwe yavuze ngo nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma abereye ubwami bw'Imana. Nimba
twaratanguye urugendo. Tureke gukebaguzwa, tureke gushira umutima ku vyaheze. Ivyaheze vyaraheze, ibitagenze neza n'ivyagenze neza. Reka turabe imbere, tubandanye imbere, tureke gukebaguzwa. Nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka arabi inyuma agenda arakebaguzwa abereye ubwami bw'Imana. Ntawe nibikunda nimba uri kuraja mu bwami bw'Imana, reka gukebaguzwa, reka gushira umutima ku kindi kintu na kimwe. Raba imbere, genda tumbera kuvuga ubutumwa bwiza, tumbera kubwira abantu amakuru ya Yesu. Birakuraba. Tukurikire Yesu kandi twiyangaje kuvuga ubutumwa bwiza. Iyo rero itegerezwa kuba engagement totale, apana ibintu byo kwiyangaja amwatye. Oyaye, ni engagement totale. Wiyemeze kugenda udakebaguzwa. Ndasozereye mvuga ngo kora ibishoboka. Sinari nababwiye n'ijambo ry'umutwe rivuga ngo kora ibishoboka. Ushitse ico watumye, ushitse mission wahawe. Kora ibishoboka, ukoresha ingufu zawe zose, usenge, usabe Imana iguhuze n'abantu wobwira Yesu. Basha iyi minsi isigaye kugira ngo umwaka uhere. Mbega 31 Decembre muri rya joro ry'Uhoraho uzoba wirata nde washikanye kuri Kristo? Nzoba nirata nde nashikanye kuri Kristo? Hari umuntu nshobora kuzorengukana nkavuga ngo nkamutumira uzobe uhari mu ijoro ry'Uhoraho, nze ndakwirate mvuge ngo nguyu umuntu muri uyu mwaka wa 2025 nashoboye kubwira ubutumwa bwiza, nashikanye kuri Kristo. Naho atategerezwa kubumwe, ariko twari dukwiye kuronka n'umuntu hajya muri rijya joro twirata dushima Imana. Warakoze kumpa umutima w'uyu muntu, warakoze kumpa uyu muntu nkamubwira ubutumwa bwiza. Basi umwe gusa. Haleluya. Umwe birakuraba nanje birandaba. Nutebe, si ibintu byo guteba, ubunyene, genda ubunyene. Ntabyo kuvuga ngo nzobiraba. Oyaye, kandi ibi bintu byo gushira mu ngira itegeko rikuru samahitamwo yawe, no suguhitamwo ni itegeko. Hari ibintu dukora kubera twabihisemwo ukabikora ushaka. Oya, ibi bintu byo kubwira abantu tukabereka inzira y'agakiza, tukababwira ukuntu boronka ubugingo budashira, ni itegeko ry'Imana. Rero tubishire mu ngiro. Tubishire mu ngiro. Kandi reka ndakuremeshe, nuhava ugenda ubwira abantu ngo nababwiye ngo muheba akazi, ngo yuko tugiye kubwira abantu ubutumwa bwize. Nibisaba guheba akazi. Hajya nyenuri, hajya mu ishuri wicaye, hajya mu isoko wicara, hajya muri rya biro wicaramwo, hajya mu kibano, hajya mu muryango, ni harya nyene. Hanyuma aho ni waheza uzorengana, kuko nabo nyene yababwiye ngo muhere hehe? I Yerusalemu, hafi muhira. Suguheba akazi. Icyanyuma kivuga ngo tugende turira tubibira umwami, namba tubabazwa n'abazimiye. Hazobaho umunsi tuzohozwa nawe ayo marira twagiye turira tugiye kubibira umwami. Tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Nagira nsaba umuntu yiteguye kuja kubibira umwami aduze ikiganza c'iburyo. Dusenga Imana. Dushobozwa byose nawe aduha inkomezi. Ndumva afise inyota idasanzwe. Nawe ndakwifuriza kugira inyota idasanzwe. N'abatwumva ku buhinga ngurukana bumenyi, turabifurije kugira inyota yo kubibira umwami, kugira inyota yo kuzana abantu kuri Kristo, kugira inyota yo gutahuza abantu inzira y'agakiza. Hariho abazimiriye mu nzira zitarizo. Iyi nyota umuririmbyi yaravuze ngo tuzonezerwa, tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa, kandi vy'ukuri tuzonezerwa. Yavuze ngo tubibe turira, tubibira umwami turira. Nukuvuga ngo ari kuzuba
ushonje, uhaze, uduga, umanuka, urara hanze, urara amaso, mugabo ubibira umwami, ubibira umwami, kuko hari igihe tuzohozwa nawe, tuzanye ivyimburwa azoduhoza, avuga ati humura mpore mwana wanje, waruhijwe n'ikirukuri. Hari ibyo turiko turirukamwo, bitandukanye, byirukemwe ariko wibutse kubwira umuntu inzira y'agakiza, wibutse kumushingira intahe ibyo Yesu yagukoreye, umubwire ko Kristo nawe ari umukiza wiwe, umubwire. Data, mu izina rya Yesu ndisengeye, sengera n'aba bantu bari hano, utubabarire aho twasamaye, aho twanjanjwe, aho twabaye bizi mu byacu, aho twabifashe minenejwe ngo narakijijwe, ukamengo karabaye, ukamengo nta kindi mbazwa, aho tutabwiye abantu inzira y'agakiza, abacu bo mu miryango, inshuti zacu, abagenzi bacu, ababanyi bacu, aho tutababwiye ukuri twamenye, inzira nziza twamenye, utubabarire. Hanyuma Mana, kuva uno munsi turisengeye, ushyira mu nzira yacu abantu tubwira, mwami, nabo b'ababyeyi imitima yabo uyiduhe, abavukanyi bacu imitima yabo uyiduhe, bajya abanyeshure imitima yabo uyiduhe, ababanyi bacu imitima yabo uyiduhe. Uzobukoze mwami, uzobukoze. Shira abantu mu nzira zacu, kuko hari abo nshobora gushikira, hari nabo mwene data ashikira, bajya nyene dushikira. Mwami, imitima yabo uyiduhe, imitima yabo uyijanjagure, ubaduhe mwami, uzobukoze. Tubabwire inzira y'agakiza, tubabwire ubutumwa bwiza bw'ubwami, tubabwire amakuru y'ijuru, tubashingire nawe wadukuye, nawe udushikanye. Mwami, Mana, imitima imenagurike, ijanjagurike, bakwakira ubabere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma natwe tuzohozwa nawe, tuzohabwa impera nawe, tuzonezerwa kuri wa munsi, tuzanye ivyimburwa, tuzanye abo twabwiye Kristo, tuzonezerwa hamwe, tuzokwakaka nk'inyenyeri, twambitswe ibitsibo kubwabo twabwiye agakiza, tuzonezerwa. Hari abadukunda mugabo badakijijwe, abo nabo uba waduhaye kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza. Hari abadukikuje, Mana, dufashe, uzobukoze. Tugirire neza aya mezi asigaye kugira ngo turangize umwaka, uduhe abo tuzoserukana imbere yawe juste à la fin de l'année, tukwereka ngiki cimburwa, ngibi vyimburwa naronse muri uyu mwaka. Abandi basubiye inyuma bo muri rino shengero, babandi bahevye inzira y'agakiza, ubu bari mu kabare, ubu bari mu bintu bidahesha icubahiro izina ryawe. Ni twebwe. Hari abaririmbyi twatakaje, hari abajene twatakaje, hari abapapa, hari abamama twatakaje. Udushoboze kubera tuzobabazwa, udushoboze kubabwira, kubaburira, kuko tutababuriye bagapfira mu byaha byabo, amaraso yabo azoharugwa kuri twebwe, kuko tutababuriye ngo bashobore kugaruka mu nzira nziza. Dufashe, uzobukoze. Nitwababurira bakanka ntaco, ariko twateye intambuko tukagenda, kandi ko watuboheye ukatugirira neza ku buntu. Nukuri nta kindi gikwiriye gikurikira, nukugenda kugushingira intahe ibyo wakoze, kandi tukababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Urakoze, turagushimiye, turiteze kugiye kudushoboza.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nsaba umuntu atarakira Yesu, umuntu ataramenya inzira y'agakiza yoba yaje hano kuri uno munsi, ndagusabe uyu munsi ntuve hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndagusabe ntusubire inyuma, ntugende, ngwino umwakire. Ni muri we gusa, ni muri we gusa, niwe nzira idushikana kwa data. Kaze duze ikiganza aho uri tukubone, ntusubire inyuma utamwakiriye, ntubandanye kuzimira, ntubandanye kuzimira. Karibu, nimba uhari duze ikiganza tukubone. Cyangwa ukaba wagiriwe ubuntu ukaza uno munsi ariko wari warabivuyemwo, na wewe birakwiriye kuza tukagusengera kugira ntuzosubire kubivamwo ukundi. Imana ihe umugisha mwebwe mwateye intambuko. Ndakwibutsa yuko Yesu ari we nzira idushikana kwa data. Petero niwe yavuze ngo twokuva ko tukaja hega mwami, ko ari ufise amajambo y'ubugingo. Nuko uvuye kuri Yesu n'ahandi hantu ushobora kugirira amahoro, n'ahandi hantu ushobora kunezerererwa. Nimba tunezerwa ni muri Yesu, nimba tugira amahoro ni muri Yesu, nimba twokena wopfa umukene uri muri Yesu ahubwo ukena utari muri Yesu. Bica birushiriza kuba bibi ukenye utari muri Yesu. Ariko naho twokena turi muri Yesu, ni waduha kwihangana tukarindira umunsi w'umugisha wacu. Dutunze tugatungira muri Yesu, navyo birushiriza kuba vyiza. Reka rero twese dushikame muri Kristo Yesu. Abamwakiriye dushikame muri bo, na mwebwe mugiye kumwakira kakanya dushikame muri Kristo Yesu. Ntuzobivemwo kuko uzobugowe, iherezo rizoca riba ribi cyane. Reka musubire mwaya majambo mwese n'abari barasubira inyuma, muvuge ngo mwami Yesu Kristo, uyu munsi ndafashe ingingo yo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndiyemeje kugukurikira iminsi yose y'ukubaho kwanje. Mwami Yesu Kristo, niwe akira ubugingo bwanje, ubuganze. Sinzocika intege ngo ndakuveko, umfata ukuboko ungendeshe neza muri runo rugendo ntanguye rwo kuzi wawe. Mwami Yesu Kristo, uko bizogenda kose ndiyemeje kuguma muri wewe gushika urupfu ruje canke wewe ugarutse kutujana. Mwami Yesu, ndazi ko nzobishobozwa nawe. Nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora bakwizeye. Ndizera ko nanje nzogusanganira mu bandi bihanganye bakarindira muri ino si, bagapfa bapfiriye muri wewe. Nibagusanganira nanje nzobe ndimu. Urakoze mwami Yesu, ndakwihaye unganze, nzogira iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Mumvaje dusengera aba bantu, tubashire mu biganza by'Imana. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bakwakiriye, abari barasubiye inyuma bakabivamwo, bose ndabashize mu maboko yawe mwami. Kuva uyu munsi mu izina rya Yesu baratanguye urugendo rushasha.
tangurana nabo runo rugendo mwami mu izina rya Yesu Kristo. Ujane nabo mu rugendo bakomeze, ubahe gushikama mu izina rya Yesu, bakunezereregwe mu izina rya Yesu, bongere kugukunda kandi umunezero wawe ube muri bo, amahoro yawe abe muri bo mu izina rya Yesu Kristo, kwihangana kube muri bo mu izina rya Yesu, ingeso nziza zibe muri bo, ubashoboze kubandanya urugendo, mwemu yera ba muri bo ubashoboze mu izina rya Yesu Kristo. Nibacika intege uzobatera intege, babandanye amahoro runo rugendo, bazorurangize neza, uzobukoze cyane, inyota y'ivyawe ibe muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire uzosubira inyuma ukundi, ntihagire uzobiva mu kundi, ariko ndasenze ngo ibintango shasha y'ubugingo budashira, ibintango shasha y'ubuzima bushasha, nibaze babive mu kundi ariko baze barangize neza. Ndabisenze nizeye yuko atakizobasubiza inyuma mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Sanze manire mu ruhande rwacu,